kuri uno munsi uri hejuru w'igenekerezo rya 2025 z'ukwezi kwa mbere. Ni umunsi uhambaye kuri twebwe bene akaranga na cyane imigwi y'abavuzi b'ingoma hamwe n'imigwi y'abatambyi ntambo zitandukanye z'ikirundi, kubera ko ari ryo ryambere tubonye umushikiranganji ahurira hamwe mw'ihuriro nk'iri agirisha inama hamwe duhanahana ivyiyumviro na cane mu gushinga ishirahamwe y'abavuzi b'ingoma hamwe n'intambo z'ikirundi. Nkaba nasaba mbere yuko twomukomera amashi. Nukuri murazi yuko nta wuvuga byinshi ibyiza imico kama imaze mu gihugu ngo abiheze. Murazi yuko igihugu cacu kuva kera na rindi imico kama yamye ari umutima w'igihugu, ari umutima w'Uburundi. Mbere yuko abazungu bashika cari igihugu cifashe, ariko hanini cari cyubakiye ku mico. Abazungu bamaze kuza basanze nk'uko nariko ndabivuga ari igihugu cifashe, bavuga bati iki gihugu ntidushobora kugitwara kuki kimeze kuki ntidushobora gutwara. Baca biha intumbero yo gusambura igihugu cacu. Ngo gisambura bahereye ku mutima wacu, umutima murazi ko cari cubakiye ku ntwaro ya cami, baca bajaniranya n'ivyari bishigikiye iyo ntwaro ya cami. Umutima wavyo ari vyo mico kama cane ingoma, kuko ingoma nkuko mubizi ryari banga ry'igihugu. Murazi yuko ingoma turetse ibice bigize ingoma uko vyitwa, ingoma ryari banga igihugu cubakiyeko. Umwami atwaye bavuga ko ari ku ngoma, ingoma niyo yerekana umwami carico. Abazungu rero bamaze gushika, murazi yuko baciye bafata ivy'umwami barabisambura, baca bafata ibishigikiye umwami barasambura, bafata ingoma n'imico kama cane barasambura. Mu gihe c'imyaka ya 90 haravutse imigwi myinshi cane ifatiye ku karanga k'igihugu. Iyo migwi irakura gushika uyu munsi ariyo mwaje muserukira ariyo murimo. Aha siniriwe ndagaruka kugena iyo migwi ikora no kugena yashinzwe. Ariko rero igitangaje uyu munsi kandi giteye ubwoba, giteye n'isoni, imigwi yose ayo mashirahamwe y'abatamba zaba ingoma zaba intambo z'ikirundi nizari bwaje hamwe ngo zigire urunani, icyo bita federation mu gifaransa, ngo duharanire agateka kacu turi kumwe, kuko niyo ntumbero nyamukuru y'iyi shirahamwe izoshinga. Rero iri shirahamwe y'uyu munsi tugomba gushinga, imishinga iriko irashingwa uyu munsi, nico gituma navuze ko ari umunsi w'intibagirwa. Arico gituma tugomba dusabe abajejwe imigwi babonera aka kanya kandi baheve bagashire bavyaze umusaruro igihuriro ryacu. Murazi yuko atari ijyambere
harabaye igeragezwa ryo gushinga amashirahamwe nk'aya murazi iyi mashirahamwe yitwa Coacube Safina n'ibindi mugabo ntivyamaze kumera kubera iki kubera yuko ubwa mbere icyo twiyumvira no kubera yuko imigwi yose yari yashizwe hamwe yari yagishijwe inama. Ikindi gira kabiri ubushikiranganje bujejwe imico kama ntibwigeze gufata buhamagagwa ngo gufasha ico gikorwa habuze igikomeye umutima wabyo ishingiro rikomeye no munsi rero turi kumwe no mushikiranganje turi kumwe n'imigwi yose n'inka yose atari kubesha rero twagomba dusabe yuko mwebwe uyu munsi ntimufishe ubusa mu vyishiremwo ku neza y'imigwi tuje hamwe dufatane mu cerekeye ukushinga irishira hamwe irihuza abanyakaranga bose b'igihugu nuko twarabisanga bamwe n'abari tugenda turayaga nyakwa mushikiranganje dusanga mu gihugu cy'u Burundi abanyakaranga barahari mugabo abanyakaranga ntibegeranijwe ntibari hamwe tuje dusanga kugira ngo twubake imbona kazoza y'igihugu natwe nk'abanyakaranga dusanga tutagiye hamwe ntibyoshoboka ni muri iyo ntumbero rero twagiye turiyumvira yuko twoja hamwe kugira ngo imbona kazoza natwe ntiduce inyuma tujyane n'abandi tujyane n'igihugu na cyane cyane yuko no mu ntumbero ubushikiranganje bufise ari uko imico y'u Burundi yotera imbere imigwi ndangakaranga igatera imbere duhereye kuri ibi bijyanye n'umurisho w'ingoma z'u Burundi hamwe n'izindi ntambo kama. Rero icyumviro nyamukuru cyo gushinga ifederation twarabye dusanga hariho ibibazo byinshi vyerekeye abanyakaranga bo bene akaranga kuko twagiye dusanga abanyakaranga umengo n'abantu ari agati kirebanga ari abantu badakurikiranwa ari abantu badashigikiwe badafashe mu mugongo kuko twasanga ahanini leta cyangwa ubushikiranganje butujejwe buvuga ko tuhari mugabo utanatuzi kandi ngo turafise imigwi ndangakaranga turafise intore turafise ingoma turafise imigwi y'intambo ariko ugasanga iyo migwi y'intambo iranditse mu bitabo uwo umugabo mushikiranganje donc tutahari ngo duseruke. Ikindi kibazo cyatumye tuyumva gushyira federation le problématique nuko twasanze ubushikiranganje bw'Urwaruka n'imico kama bwategezwa gufatikanya n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ko twaciye dusanga mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi chaque année on vote un budget alloué au soutien de l'animation culturelle sportive baratora budget muri gya by'ama ODD n'ama PDCD bagatora amafaranga azoshigwa mu bijyanye no gushigikira imigwi ndangakaranga mu gihugu cyose ariko tugiye kuraba iyo budget ntidushikira mbega ikoreshwa gute wowe utwara abantu abo bantu hariho abandi bantu bateza kuba gufasha kandi uburyo burahaba mugabo gace usanga abo bantu ntibariko barakurikirana Mano twavuze yuko la busanza d'une structure fêtière nationale inyero cyaje cyumvira yuko yo haba deuxièmement hariho ico bita une faible coordination entre les troupes et les associations culturelles iyi coordination ntayihari no kuvuga nta ruzogira uduhuza n'indongozi zacu mushikiranganje uko ari bubiri kugira ngo dutere imbere ubwira kandi cyo dusanga harabuze ico bita les normes artistiques pédagogiques et organisationnelles ni kwera umunyakaranga usanga umega ari yigenga unusanga umego yibako niyo badukeneye bavuga izina ry'umugwi kanaka bakeneye mugabo ubuzima bw'amaklebe bw'abanyakaranga ni buriko burakurikirana neza. Hanyuma ikindi naco twe dusanga muri ibi by'imico n'akaranga hari ibintu biriko birazimangana hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko akaranga hamwe hamwe ko karagenda abanyakaranga bariko barahona bagenda mbega ushikiranganje buriko butegura iki kugira ngo abantu babungabungwe
tugerageje kuraba ukuntu abanyakaranga bafatwa mu bindi bihugu hatavuga ibihugu bimwe bimwe bya Afrika na Afrique du Sud n'ibihugu vya ruguru Afrika yo ya ruguru cyangwa ku mugabane wa Aziya turabona abandi banyakaranga igende bafatwa byo genda gute bwa natwe abanyakaranga dushigikire akamaro kino federation iriye ko nagatumbeje mu mice itatu. Umuco wa mbere ni ku maklub culturel yacu. Kuna maklub culturel yacu ameze atwagwa ukuntu tuyarongo usanga tudafise ubumenyi ubushobozi bukwiye kugira ngo dushobore kuyobora ibintu dutwara haba muri administration culturelle cyangwa haba no mu bindi bisata by'ubuzima bwacu. Federation rero mu bintu bya mbere dufasha ni tegura amaformation kugira ngo tuje kugera umwe mu bijyanye n'intwaro y'imigwi. Abakuru b'imigwi n'abandi bo mu migwi twige kugira ngo amaklub yacu avuga gufashwa gusa ahubwo tugire icyo dufasha igihugu haba mu by'ubutunzi haba no mu by'imibano kuko nitwe turi y'iterambere mu mico n'akaranga. Shaka kunyarutsa kugira ngo umwanya bampaye sindawumare ngiye ku muco wa kabiri natubwirije ko akamaro ka federation ni mu artiste uno munsi urashaka gusanga club kanaka iri mu kirere kabisiga imivugwa mu media imivugwa mugabo ugasanga wa mu artiste ari hasi cyane nta kintu ashoboye kwifasha. Jewe naranditse igitabo ca memoire yanjye kuri nagize kuri maîtrise ndaba yuko amaklub culturel mbega umumambre wo muri club arashobora kubeshwaho n'ibyo akora. Nafatiye ku manifestation socio-économique aha ndavuga umumambre ari muri club arashobora kwigaburira umunsi kubera amafaranga avuye muri club. Umumambre arashobora kwivuza yarwaye akoresha amafaranga yavuye muri club. Arashobora kwirihira amashuri. Ivyo byose ndiko ndabitohoza nasanze tutarabishikamo. Rero iyi federation nayo ikorera ku mukinyi uno muzi tubakinyi kugira ngo amaklub ntabwo maduga gusa mugabo abanywanyi babo hasi cyane. Hanyuma icya gatatu aricyo cyanyuma nara ubushikiranganje. Iyi federation izofasha cyane gose ubushikiranganje kubera ko ibikorwa tubona ama festival cyangwa ama competition ategurwa n'ubushikiranganje sagasesheshwa rumwe yidogera haba mu ntunganyo ukuntu bateta iyo migwi yagiye gukora ama competition biraboneka yuko harimo akahaze gakomeye. Federation rero izofasha ubushikiranganje au niveau technique kugira ngo ayo ma competition ayo ma festival ategurwe twisunze ama norme international kuko tubizi ko twavuze ategurwa dufashe ubushikiranganje kugira ngo ayo ma festival n'ama competition abe ibi ama activité by'ukuri abereye zina ryo kwitwa activité iteguwe na ministeri. Nyakuba mushikiranganje mudutunge twe turababwira yuko iyo tuje mu bushikiranganje rimwe na rimwe turibura tugasanga nivyo ubushikiranganje ko butunganije hariho ama service mugabo ntitubone neza aho dutumbereza ikibazo iki kijanye n'intambo. Nico gituma dusaba tuti mu bushikiranganje muze mudutunganirize turazi ko mufise aba chef de service mugabo mutudetermine tuti aba nibo mwokorana cyane kuri iki cerekeye nkirishigwaho giye federation n'ingene izokora n'ingene tuzoza turakorana no mu bikorwa bizoba bibandanya n'ubushikiranganje kubera kenshi uragenda uno munsi ukavugana na naka ejo bagacurungika ku wundi hirya y'ejo bakaguha uwundi ugaca usanga ikibazo ciwawe kiriko kirasanzara ntigisubire gufata umurongo mwiza ngo umenye aho wishuriza naho bandaniriza. Ica kabiri mushikiranganje n'ukwameliora le cadre juridique igenga iki gisata c'iwacu. Iki gisata kiri mu bisata umengo ntibigira amategeko abigenga. Itegeko ryonyene tubona rihari ni ryerekeye ingene ingoma zivuzwa
niyo yonyine twabonye ririko rirapresiza iyo ntambo. Mugabe izindi ntambo nta kintu na kimwe kivugwa kuri zo, ntitubona aho tworonka ingene zitambwa les normes zizigenga nk'uko bamwe bakigarutseko. Tukifuza rero ko muri no federation azoba ariyo cadre yuko n'izo ntambo zindi zironka amanorma zigenga, kugira ngo mu gihugu cose tugume tubona tuti bariya bariko baratamba ibi, bariyo bariko baratamba ibi, burya bari mu manorme ari yemewe n'ubushikiranganje. Ntiduzohave dusanga intambo z'ikirundi mu misi iza zisigaye zivanzwe na reggae, zivanzwe n'izindi ntambo zo hanze, dusange zaratitutse zitakiri intambo z'ikirundi. Ko tukiri ngaho mudukundire tugaruke cane cane no kwitegeko rihari rigenga ingoma, aho twaronse n'umwanya wo kuvugana n'abari imbere yanyu mu bushikiranganje, turavuga ingene rirya tegeko ryagabanije cane les espaces d'exhibition de tambour. Bamwe n'abavyanariza baravuga ko ryaceriza riri un peu contraire na l'objectif de l'UNESCO igihe bayandika nk'umuco kama w'ikirundi. Twari twararonse amahirwe turaganira n'abo mu bushikiranganje, baratwemerera ko iryo tegeko rigiye gusubirwamo. Twagomba n'ukuri ko turonse umwanya tukaba turi ngaha, ngira tuzoronka umwanya wo kubegera dusubire turiganire, murabe yuko aho vyari bigeze vyobandanya, kubera twasanze biriko birasubiza inyuma intambo cane cane y'ingoma. Ikindi dusaba ubushikiranganje ko tugira imana mukaba mwafashe ya mbere kugira ngo dukoranye, nuko la fédération yoronka muri budget national du gouvernement du ministère tworonka ikibanza, kubera ibi vyinshi tuguma tuvuga ingene ibiteramo bitunganywa, ingene abarundi bashobora guserukira igihugu, c'est-à-dire mobilité des artistes. Imisi yose yo bishitse kenshi nuko dusanga bavuga bati ibi bintu muzanye vyari vyiza, ni vyiza, vyari bikenewe ko Burundi buserukirwa, bukaduza idarapo mu makungu, mugabo hagaca haza ngo nta budget ihari. Twe rero turibaza ingene iyi budget rero twebwe ico dusaba tuje muri budget du gouvernement. Nukuri biraryoshe kubona tubaronka nk'abantu mwagiye mu bisata bifise amarepresentativité au niveau international, harimwo le football iri kuri niveau niniya, ugasanga abandi baraserukira igihugu kandi bakaba bariko banaserukana n'umuco atari n'uw'ikirundi kama, mugabo ugasanga umuco w'ikirundi nawo ntiwigera userukira igihugu. Ivyo rero turinsista gose yuko nukuri tuje muri budget du gouvernement. Ikindi ca kane turifuza yuko ngo twakompanya bikwiye mu gushiraho ino federation, hanyuma ikazoronka niyashobora kuhaja ikazoronka naho ikorera bishobotse hafi y'ubushikiranganje, kugira yandi mashirahamwe ashobora kuronka les avantages du gouvernement agakoresha les bâtiments du gouvernement, na twebwe tuzoronke ikibanza aho twoba turi hafi kugira ngo ijambo ry'iwacu ibashikire n'ingoga. Murakoze. Twaravuze tuti twebwe muri ministere mu bisanzwe vision ya mbere jera babwiye ntidipfuza yuko kujya umuntu avuga ngo agiye muri Brazil kuraba Carnaval de Rio, ifo yuko muri Novembre turiko turagira celebration y'ingoma, abantu bavuga bati muri Novembre muri periode hariho ibintu by'ingoma mu Burundi, abantu bakaza bakaziraba. Mugabo kugira zigende uko ntidushobora gutanga spectacle imeze nk'iyo duhora dukora. Cyangwa ni nk'ubu bozana drone bakayishira hejuru, bobona iki? Bayishize hejuru hajya competition muramubwira bagashira drone hejuru, bobona iki? Biru bya fo udashobora kugurisha. C'est-à-dire yuko
tuzoca twumvikana kompetisi ikurikira tukagira ibintu bimeze neza vyerekana neza umuntu avuze ati hari video turiko turagurisha canke hari ikintu umuntu abona neza ingere ibintu bipanze cyo barambwiye bati ibintu biba biryoshe tabagiye no bigenda gute biba biryoshe urumva ngo haba hari ingoma zose zo mu gihugu rw'imigisha 18 ngo bagaca bagira defile baheza kugira defile hanyuma ekipe yose groupe yose ikazira tamba okay kaje kubira sanga bega ukayanza ntabari ngaha baya abantu mukayanza nzi ko bazoba banyuma bafatiriwe bajya naye navuze ni uyu aba bantu ndi bataba banyuma je natangara cyane bivuze ugasanga abantu bariko barinjira mu gusohoka kuri espace babahaye bagiye bakwega ingoma ibindi ngoma ko barazi kwega je naho ntazivuza nta ngoma bakwega bagera bakuru barakurutuko muri spectacle aha byitwa yuko muri avril budget yo gutegura ibintu byose niyo ngoma izoba muri novembre je muri avril nawanze banahejeje kugira iki kugira tubishire mari ibintu bya budget programme ngo PTB tubishire muri 2026-2027 nimugira ikibazo kwe bintu bizogenda neza yega ibyo mukerera je mba nabizi naho no banabizi ndashaka kubaza ati mugabo urumva tusha dukorana na comité de pilotage mugabo mutaranzanira iyo idea ya comité de pilotage cyane nzi ko bizogenda neza sinzobura wo mpamagara ndashaka kumuhamagara amagabo ku bagenda igitega nkicirana n'umutamaraho tukavugana nkumbiriza hari ibintu bya inbox byinshi ndabizi neza yuko hari ibintu muhora muzamo ngahanye ndeka kuvuga byose mukagenda hanze abamwagiye hanze babandikiye $300 bagaca baha $100 ivyo nayo nibiri sivyo birabaho ndabizi ivyo vy'amahoro de mission praje sinumva ingene ordre de mission umuntu yoyigura ata financement ya leta hari twaba twandikiye abantu ma ordre de mission y'ama club ama federation ega ama federation yose uko agiye hanze ntaronka financement ya leta natwebwe komite olympique tugenda nta financement ya leta turo mugabo turaza ngaha turandika neza tukavuga tuti financement ya federation naka mugabo bakeneye ordre de mission kugira bagende bazi ingere bagiye peut-être birashobora kubafasha ngo birafashe rega ordre de mission irafasha Njiro nacumvise neza ibyo tuzumvugana na comité de pilotage kuko mu mutwe wanje federation wazi ko twabivuganye federation yimugiye kugira irinda kuronka ama avantage na federation ya judo na basketball uko ni sport na culture cyari ko ndavyumva yari ndavyumva cyari genda uko